Inyuma y'amezi 10 canke y'amezi 10 musaza Chris MB adashira ku mugaragaro indirimbo yariyo yose ameka kimya yamaze kumenyesha rero yuko cette fois-ci aje n'indirimbo nshasha. Toi et moi sur une chanson d'amour, même imposée sur ta. Uno musaza Chris MB yamenyesheje neza yuko agiye kuzaduha indirimbo nshasha, ndetse iyo ndirimbo nshasha azoba ari kumwe n'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda Kivumbi, ndetse akaba yarashize ku mugaragaro na title iyo ndirimbo. Kindi no kumenyesha nuko uyu muririmbyi w'umunyarwanda ariko yabaye kanshi mu gihugu cy'u Burundi, akaba rero agiye gukorana indirimbo n'uwo muririmbyi Kivumbi. Ni mu gihe ubyibuka neza yuko aherutse yaramaze gukorana indirimbo na Kiriku Akili, indirimbo bise yarampaye. Ni indirimbo rero agiye gushira ku mugaragaro umuririmbyi Chris MB. Wibuke neza yuko hari n'indirimbo yaramaze gukorana n'umuririmbyi Double J, ndetse hari n'indirimbo yaramaze gukorana n'umuririmbyi Monkanzi, eka n'indirimbo zitandukanye ari hit. Hari n'indirimbo Elle vient. Uno musaza Chris MB rero ati ndaje n'indirimbo nshasha, nizere yuko abakunzi bo muziki bazonyakira neza. Inyuma y'amezi 10 niko calme nariko ndikazanura, nariko ndakora kugira nze ndaguhe igikogwa kimeze fresh. Unyite ndimu ugumane natwe.